ndabahaye mwiriwe mwese nikaze mwaya makuru atekanye ikirere cyo kuri uyu w'Imana ni kwigenekerezo rya 27 ntwarante umwaka wa 2022 mu gatondo haritezwe yuko hazogwa imvura mu ntara ya Cankuzo mu Kayanza ibururi hamwe no mu Rumonge izindi ntara zisigaye zikazorangwamwo ikirere kirimwo ibicu vyinshi azobakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Mwaro hamwe n'ibururi ibipimo by'ubushuhe bizabigera kuri dogere Celsius 14 ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura ahatari hake mu ntara zigize igihugu cacu kiretse mu ntara c'ibitoke mu Kayanza mu Cankuzo mu Ruyigi ibururi hamwe no mu Rumonge hitezweyo ikirere kirimo ibicu vyinshi hazoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Cibitoke ibujumbura hamwe no mu ntara ya Rumonge ibipimo by'ubushuhe bizoba bigera kuri dogere Celsius 29 nuko rero ni hano amakuru atekanye ikirere cyo kuri w'Imana agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha